Messi ati vyari ibintu bidasanzwe nimwe muri souvenir nziza mfise nzo kwa manibuka kuko yaronde ko umuntu umukinyi mwiza tibira ni n'umuntu mwiza mu buzima Donaro muno munsi abarizwa muri equipe ya Manchester City rumvikana ko yagira amahirwe yo gukina na Lionel Messi muri equipe ya Paris Saint-Germain ku munsi waje equipe ya Paris Saint-Germain bariko baratsinda equipe ya AS Monaco sindo bitatse kuri biri ariko bigaragara ko n'ubundi amakenga abantu bafise kuri equipe ya Paris Saint-Germain nka champion en titre afisi icashingiye kuko ni Paris Saint-Germain bagowe cyane imbere equipe ya Monaco batanguza ibitsindo bibiri baza ko bifasha Désiré Doué yatsinze ibitsindo bibiri ariko kandi anaprovoka occasion yavuye mu gitsindo cy'uwitwa Achraf Hakimi bava kuri stade Louis de cyangwa se Louis wa kabiri bemye bahagaze neza baravuga ati duhure Parc des Princes ariko difference y'igitsindo kimwe turagitwaye ubwo equipe ya Paris Saint-Germain kumenga uko bukene uko bwijira kira kininkino zotuma abantu batangura kwiyumvira ngo reka turindire Paris Saint-Germain tuze turayita equipe nkura ruko duhejeje kubona resultats za match zayo gusumba kubona ubukomezi bwayo iyo bayirangijanye saison mu mwaka wese equipe iyo yose tutitaye ngo ni Paris Saint-Germain canke ni equipe yihe buri munsi yigize ibihe vyiza abageze rero ko abantu batangura kuyivuga canke kuyitega performance za Paris Saint-Germain iyo mu mwaka uheze ziratuma abantu no munsi batangura kwiyumvira ngo mbega buriya bwiza batweretse bwari ubw'umwaka umwe bazobumentena bizogenda gute mu mwaka uheze equipe ya Paris Saint-Germain ifise effective novuga ko yari réduit kuko bariya bakinye bakagera n'igihe batwara UEFA Champions League ntibahindutse cyane rimwe na rimwe hagi harazamwo Barcola kwanza hageze igihe twageze nko muri quart de finale tutaramenya ngo Barcola na Doué ninde mukinyo ari titulaire mu kibuga kwa Paris Saint-Germain ugiye kuraba hiyongeramwe umugabo yitwa Gonzalo Ramos peut-être wenyene abandi bose barabakinye novuga ngo badahinduka batanga ingufu nyinshi umwaka ni munini bariko bakina championnat bariko bakina Coupe de France bariko bakina UEFA Champions League bazokina Mondial de Club nabanyene ntibariko barahinduka bagomba kuruha Monaco biciye ku mugabo uyu mwataka wabo Foraron Balogun yaciye kwa Arsenal yabatsinze du yabagonzi goli ya mbere ku munota w'indwi ndavuga ati Paris Saint-Germain yoroshe ihejeje koroha ihabwa penalty biciye kuri Vitinha umunyegoro arayikuramo Foraron Balogun abatereka mu goli ya kabiri abantu batiya Paris Saint-Germain rero ivyo yigize Ousmane Dembele agira imvune mu rukino maze kurya ibitsindo bibiri kuvunikisha umugabo witwa Ousmane Dembele mvuge ko ari kubura umukinyi kiremesha mu kibuga kandi niko biri equipe yitwa Paris Saint-Germain no munsi bifise Kvaratskhelia bifise umugabo witwa Désiré Doué bifise ba Mendes bifise ba Hakimi mugabo element fort dangereux yitwa Ousmane Dembele gusumba abo bandi bakinyi bose umubuze briskema kandi umubuze mu minota 27 y'irukino equipe yitwa Monaco yamaze kuguhagamika gucumita igoli zibiri z'umujaniranyo umunota wa mbere w'urukino no munota wa 18 rugikubita ibitsindo kabura biri bagomba kuba destabilize mugabo Luiz Enrique aza abasore biwe uburyo bagomba kubaho azicuma umwe wese ashoboye gutanga mu kibuga ni nkuko twari kubona Doué atinjiye akinjira Mbaye canke akinjira Senima Yuru mugabo n'undi Monaco bakayiramversa kuko Paris Saint-Germain equipe nkuru par rapport y'iyi Monaco Paris Saint-Germain nubwo abantu bari ko baravuga ngo yaraheze ibigiye bitandukanye sinibaza ko ari equipe no muri tunze Mendes Buraya sinibaza ko ari equipe itunze Hakimi itunze Vitinha na sinibaza ko ari equipe itunze Vitinha na Neves itunze Kvaratskhelia itunze lidere nka Marquinhos muri axe central Marquinhos no munsi ubona ugwego gwiwe baramaze kurushikira basariba peut-être bakanarurenga mugabo leadership iri muri Marquinhos ni wanashaka ari umupira kina kuko je mu bantu ba press ya Marquinhos inyuma yuko Thiago Silva na David Luiz basohotse Marquinhos yabaye vyose vya Paris Saint-Germain bifuza mu mupira w'amaguru leadership yaciye itumuna munsi hari umwana yitwa William Pajo
isi yose iri kwiyahindukiza amaso ikaraba ku bwa Marquinhos yamukujije. Iyi ekipe ya Paris Saint-Germain ahantu ndaba nkisanga n'ubundi je mbabona ari ibintu bidakanganye cyane, ni mu igori ryabo riba rifiswe na Safonov canke na Lucas Chevalier, ariko bo binguvu batanga n'umupira bakina n'ubu biranyereka Paris Saint-Germain nziza. Bakinyi rukino rutebwa imbere ya Monaco umunota wa 27, Dembele abaravunitse, hinjira Duwe iminota 2 mu rukino. Duwe yaragomba igitsindo ca mbere ku munota wa 29, n'ubundi igitsindo c'umugabo yitwa Ashraf Hakimi wari umupira utewe na Duwe ugonga poto, Hakimi yongezamwo, Duwe abatsinda ca gatatu. Bivuze ngo ekipe banayangiye kuja muri mita ifisi insinzi yaretangwe itsinda 2, bayibwiye ati genda muri mita tugabuye, hama tugaruke dukira igice ca kabiri turondera ugomba gutsinda urukino. Enrique ametriza ekipe afise, anametriza n'icumu umwe wese ashoboye. Ku ruhande rwanje ndemeza yuko Paris Saint-Germain iri mu buruhe budasanzwe, ariko nuno muzi ekipe yo gupfa kwihwabigwa ngo rinaka canke rinaka, kuko ivyananiye Duwe Hakimi yo bikora, ivyananiye Hakimi Mendes yo bikora, ivyananiye Mendes abataka baraho. Edi umugabo azwi izina rya Luiz Enrique yari yazanye Safonov mu igori, William Pacho na Marquinhos muri axe central, Nuno Mendes ku nimero 3, Hakimi ku nimero 2, hagati mu kibuga John Neves, Vitinha na Warren Zaire, birumvikana ko Fabian Siari yatakisha Barcola na Dembele na Kvaratskhelia, ariko witwa Duer kuri bande touche contre equipe witwa Sebastien Pokonyori, we yazanye witwa Philippe Kon mu igori, Jordan Teze na Woodface mu kibuga defense, Kayo Enrique ku ruhande rumwe, Van der Son hagati mu kibuga, Lamine Camara, Denis Zakaria ndetse na Alexander Golovin, bakuje na Simon Adingra ndetse na Magnus Yakriuche, bakatakisha Florent Baragon. Iyi effectif ya Paris Saint-Germain twabonye batari banafise nk'iyi imbere ya Barcelona, ariko bagatsinda Barcelona. Ubwo tubirezime tout simplement mu buruhe kwande go equipe ya Paris Saint-Germain canke na Monaco ari uburyo yari kwiravuga ati reka ino match tuyifate nka match ya Ligue 1 na Rennes yaheruka kunaniza natwe tukunaniza. Nivyo nagomba mpere ko n'imigwi ibiri yarivuye muri championnat ironse resultats zitandukanye, kuko Monaco baravuye gutsinda Nantes 3-1, harimo double ya Simon Adingra. Yeah. Paris bari bavuye gutakaza match ya Rennes. Paris iriko iba mu mwaka sinzi iyo y'abakinyi bashayininze umwaka umwe bakaba beza bagatwara ivyo bikombe n'ivyo bihembo, ni gake bagarukana za performance. Sinzi ko ari uburuhu ugereje kuraba, baba batanze ingufu nyinshi. Ugereje kuraba nk'uno munsi Ousmane Dembele araboneka match 2-3 akaca avunika, rimwe na rimwe niyo Luiz Enrique amufise amakenga bari menshi, ntabari fit 100%. Vicha Kvaratskhelia nawe nyene nuko waja kuraba Barcola ni numwe makinyura ngo warafise iyo regularity mu kibuga, mugabo nawe wa musaruro aba bandi bakinyi baguhaye si kurugira uguha muri mako, ukabona ngo hariho uburyo equipe iri kuba mu bihe iri kirabura abakinyi babo beza. Kandi ikindi naco uretse nka Real Madrid yabikoze imyaka 3 kurikirana iba nziza itwara n'ivyo bikombe, hariho imigwi nk'iyi migwi ba ari yarabaye myiza amashampiyona yabo, ishiramo inguvu, ikoresha inguvu nyinshi zirenze. Kuko nako ndaraba nka nkuno musore mvago Desire Doué no munsi afise imyaka 20 muri equipe ya Paris Saint-Germain. Ugaje kuraba ni no musore Luiz Enrique yakonse ku mwaka weze yatuye nka Golden Boy, yakinye inkino zishika kuri 61 60 match umwaka weze ari kumwe na Paris Saint-Germain. Yeah. Akina iminota 3,000 n'amajana agira uruhare mu bitsindo 30 Mwedo 20 a 19 avuye muri equipe yande ya Rennes. Bisobanura ngo hariho uburyo niyo condition physique y'imigumengo yageze kuri osome y'ivyifuzo vyabo, some ya projet zabo, baheza buhoro buhoro za performance z'abakinyi babo beza bakabura. Kuko Luiz Enrique yatwaye Champions League, yatwaye Ligue 1 n'ibindi bikombe byose yakiniye mu gihugu cy'u Bufaransa, naho yagiye kunanirwa muri Mondial de Club, ariko ntiyigeze ngo yongereza inguvu cyangwa se yitegura absence n'ivunika ry'abano bakinyi biwe beza. Nuvuga ko equipe yamufashije mva kugira kuri some ya projet
y'ivyo Paris Saint-Germain yifuza niyo ekipe no musa gifise ntiyagikoresha nibo acizeye bisobanura ngo iyo rero bavuga ngo bano bakinyi bariko barabura kandi waraba nta nubwo nivyo wabivuze neza batsinze ino ekipe ya Barcelona bakoresheje ba Sini Mayuru rimwe na rimwe ukabona Ibrahim Mbaye hari n'undi musore w'umwirabiro kunabo nyine agiye gukoresha muri attack ukabona ngo nivyo iyo presence y'abasatirizi babo ntaho bari bafise ariko bahuye na Barcelona nyene iri muri karance yivunika ry'abakinyi babo beza nka Lamine Yamal yaragwaye Pubarji Rafinha tarameze neza nari mu mvune nibiki bisona ngo no munsi ndibaza ko kimwe mu biri kugonga ekipe ya Paris Saint-Germain ni zino mvune mugabo ngo ni ekipe gifise babakinyi beza bashobora kudebloka situation mu gice cyo cyose bibaye ngombwa kuko Monaco nivyo batanguje ibitsindo mugabo umenye ngo ekipe yati amashuti 30 tire zose muri match batumbeje mu izamu ya Monaco shoot 10 tire cadre zabaye 10 injira ibitsindo bitatu bisobanura ngo hariho nakazi gakomeye novuga ngo kino defense ya Monaco akazi gakomeye kumunyezamu wa Monaco mugabo kumva ngo ya performance yo kumva ngo negerezwa kurondera vyinshi vyiza muri match mu gihe mfise abakinyi beza yabaye mvango muri Paris Saint-Germain yananiwe na Monaco Monaco yagerageje gutera surprise Paris Saint-Germain mugabo nabo baza kuba wa mwana w'igitumbura umwana gishobora gukora kasiki mvaga kikagwa mu bucafu bakinira kuri pressure kuko bari bazi ko bagiye guhana equipe ikomeye zino match uri equipe nka Monaco kuri profile ya uhuye na Paris Saint-Germain encore une fois si nta nubwo biza muri Champions League ni miguye muri champion imwe bisobanura ngo hari uburyo iyo pressing niyo pressure nako iyo pressure yo kumva ko ateza gutsinda bamva bagira iki bayongera ku munota 28 Golovin ahabika zukura kuri 40 mu serious foul akoze aho rero kuri Paris Saint-Germain ifise presque 85% abakinyi babo beza bavuye gutsindwa muri Ligue 1 itegeza kucifatana ubwo buryo bisobanura ngo rero hano ni Monaco yagerageje gutera surprise mugabo Paris Saint-Germain ubundi agumana kaka no kuvuga ngo peu importe uburyo tuza kudebloka situation muga turiya kifisa abakinyi mwana wansha kudebloka iyo situation Luiz Enrique nyuma ya match ati nta bafana nigeze kubona mu buzima bwanje yaba nk'umukinyi cyangwa nk'umumenyereza nk'abafana ba equipe ya Paris Saint-Germain ati twatsinzwe biri kubusa ariko banyeretse urugero rudasanzwe bari baduherekeje kuri Stade Louis gwo gushigikira abakinyi cyangwa equipe yabo ku rugero rudasanzwe bituma nibaza nakazi kangana gute Luiz Enrique no musafise nyuma y'ivyari vyabaye kuri match batsinzwe na Rennes bivugwa amajambo witwa Ousmane Dembele yadresseje ku mugabo yitwa Duwe ku musoje yatsinze igitsinda agaragara ko celebration afunza amatwi abatari bake bibaza ko ashobora kuba ari ubutumwa wahaye Dembele ariko nyuma ya match baje kuvuga ati ntaho bihuriye ati ni na bamwe wanashima bamwe mu bantu babanye neza muri vestiaire ubwo mentalement kumenga equipe bugishigikiwe n'abafana bayo bisaba ko nabo biba bihuye n'uburyo nabo bameze sino twoguma twibaza kuri fraîcheur physique yabo na performance ariko bigaragara ko indani muri vestiaire hakiri akazi ko gukora ku mugabo witwa Luiz Enrique ni giki cadutumye kuvuga ko kuri Estadio Santiago Bernabeu hagoye gukinira ni giki catutumye tuvuga ko kuri Anfield Road ari muri Gihenomu hagoye gukinira ni kubera ko equipe yabo yabiri mu bihe vyiza abafana bakaba motive bazi ngo nubundi abo turije gushigikira ntibadukoze isoni no musi kuja kuri Santiago Bernabeu witwa Arsenal ugakura amanota 3 facile ma equipe wayimize biroroshe uno musi kuja kwa witwa Nottingham Forest kuja kuri Anfield Road Park ugatsinda ibitsindo 3 kubusa nta nkuri kiriho Paris Saint-Germain umwaka wo wa mbere umugabo witwa Luiz Enrique uribuka match bakina na Barcelona bagatsindirwa kuri Parc des Princes Barcelona yatwaye abafana 2500 Parc des Princes 2500 bavuye muri Espagne bahojeje stade nzima kugera igihe abafana bahunga ba Paris Saint-Germain bagataha hamwe umenga abafana ba Barcelona bakurira kuri Tour Eiffel kabo no munsi equipe ya Paris Saint-Germain ibihirimwo uri umukunzi w'umupira w'amaguru wa vrai esirte umufana wayo
ni ikihe kintu cotuma wumva utosararira mu kibuga mugabo ekipe ukayihereza motivation. Nivyo mu mwaka uheze hari ikintu Luiz Enrique yaremye mu bantu kivuga ngo ekipe yitwa Paris Saint-Germain ni ekipe twabonye yuko dushobora kubaka tukazogera kure tutari kumwe n'umugabo witwa Kylian Mbappe, reka tubikorereko bica birakunda. Mu mwaka w'imbere yari yavuyemwo muri c'était en quart de finale no akwemwe na Borussia Dortmund, hari muri demi finale ko Borussia akwemwe na Borussia Dortmund yaciki na finale citsindwa na Real Madrid, aba elimine na Borussia Dortmund. Mugabo tubona ngo ekipe ya Luiz Enrique yamaze gutora ritme, ni ekipe kiri mu pira uteye ubwoba. Kwa Borussia Dortmund tout simplement barabuza amahigwe, abantu baribuka amapoto y'umugabo witwa Mendes, amapoto ya Hakimi na Mbappe. Mugabo Borussia Dortmund yifaje Sancho ikarangiza akazi. Mu mwaka uheze racagera kuri ca kintu yereka abantu kica kivyara umusaruro. Burya abantu turoroshe gukonvenka gusumba mu gihe turiko dukora ivyo utwiteze ko ico turiko turakora yifuza kuronka. Ucuraba rero no muza abafana ba Paris Saint-Germain nta kindi kintu na kimwe bafise bo presentant nka excuse mu gihe niyo ekipe yabo yobiri kwiratsindwa no munsi batoyishigikira bari sur et certain yuko iri capable gukora ibidashoboka, niyo vyo nayinanira hananirwa ekipe ikomeye kuko yamaze guprova. No munsi je mba ndaba Paris Saint-Germain, wowe uri umufana wa Paris Saint-Germain ni giki cyo gutuma uno munsi irabira karorero kwa Arsenal mu myaka 2 canke 3 irenganye Emirates baraba bossi ego bariko baratsinda West Ham bitandatu mugabo no rutsinze West Ham biratuza kudufasha iki mugabo no munsi baramaze kwiyumvamwe ngo uvuze ukumengo botwara igikombe ukorokera kuri Emirates Stadium wahindukiza amaso kwimvira ndi kuri Anfield ndi kuri Signal Iduna Park ndihe abafana baramaze kuba motive bivanye n'ico ekipe itanga. Ni hahandi niyo ekipe biri kuratsindwa uwo munsi uraze ngo iratsinzwe kubera ko umupira w'amaguru gutsindwa bibaho mugabo bari capable kuba boranversa situation. Rero ko bafana ba Paris Saint-Germain batanabikoze nibo babashima ugwego rwa ekipe, nibo babona bagaciro akazi ko mugabo witwa Luiz Enrique. Ariko na Enrique abe hagufa abasore biwe kuko bigaragara ko umwanya n'umwanya barashobora kumudeseva bivaye no gutsangura kwibona. Vestiaire yo ni kiyo mu bintu bishobora gucafura kuko geje kuraba Dembele duwe nimbageza aho baterana ico no kwita amajambo sortie médiatique za Ousmane Dembele kuri cyane mvanga avuga ku bagenzi biyo bisobanura ngo ati tugomba gukorera Paris Saint-Germain gusumba kwikorera. Tuvuze ko Paris bageze muri some ntago twaba tubeje cyangwa se twaba tuvuze ukuri mugabo gutwara Champions League kwa Paris Saint-Germain hariho uburyo meme n'umufana we avuga ati okay uno munsi kimwe mu byo ntahora mvugira ko imbere ya Olympique de Marseille cyari cyo kuko peu importe ibikombe byari Paris Saint-Germain ngo yatwara imbere ko twara Champions League ntaco byarevutse. Rero bisobanura ngo bano bakinyi bamaze bakoze saison exceptionnelle bamaze kwisanta comme des grands joueurs Désiré Doué ariko kina Paris Saint-Germain encore une fois ni no mu Faransa meme na equipe nationale mu Kondako bari kumwe nande na Ousmane Dembele bose bagize ibe equipe muri make bino bintu ni bintu mumenyereza nka Luiz Enrique ashaka guhagaramo hagati akagira ikamyo buryo innovation yajera. Ariko na bamwe mu bakinyi ba Faransa twabonye kijanye na maturité kijanye n'uburyo bavuga mu itangazamakuru ni bamwe mu bantu bakomeye cyane. Birumvikana ko ni equipe ya Paris Saint-Germain bariko baratsinda Monaco bayivuye inyuma bayigombora itsindo bibaterekamo ica gatatu aho kandi ku rundi ruhande equipe yitwa Borussia Dortmund bariko baratsinda Atalanta Bergamo.